bikorwa rero mwabidufashijemo cyane murya nyubako mwebwe nyene mwegiye gufungura mwegiye kwinjira. Noneho abashinga amateka eka n'abakozi bo mu nama nshinga amateka baravuga bati uyo mwubahwa w'ikirenga yadufashije, turakwiye natwe kugira akantu twokora kuya tumwereke ko twashimye. Muri kano kanya rero twagira nk'uko babintumye mu izina ry'abashinga amateka bagenzi bacu no mu izina ry'abakozi bo mu nama nshinga amateka eka n'abandi bose dusangiye dufatanije no mabanga, twagira ngo tubashikirize nyene icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Sinova ko arakaganuke kuko turacyakora, ariko ikimenyetso c'agashimwe. Bicaye ngo Burundi bashaka gutera shaka mu vyiyumvire, turafise ubutare, turafise ahantu heza habereye turisme, turafise isi nziza imera, turafise akayaga keza, klima nziza, vyose turabifise. Ndakubwiye yuko bizokwikora. Je navuze nti banza mu nyereke n'iryari umurundi azohaguruka akavaho yicaye atubungira nkore, hanyuma duce tumara nk'umwaka umwe tumuraba umurundi ingene akora. Tubonye rero umuvuduko ariko mu gukora, turashobora guca tumenya tuti mu myaka inganuku Uburundi buzabugezaha kuko abarundi bari ku kivi. Mugabo mwebwe mwari ndongozi mwese muricaye, muzova hasi ryari kugira tumenye Uburundi aho buzobera kimwe Imana ishaka ko buba. Burya Burundi ntibukenye, tunaniwe gutunganya itunga dufise. Ntagira uzobesha, tunaniwe gutunganya neza itunga dufise. None rero mwebwe indongozi nimwe mwari mubijejwe kuva no munsi muri yubuye, fashe yuko mwiyubuye ku izina ry'Imana. Aho tubivuze turi imbere y'Imana. Nanezerewe cyane, abamenyesha amakuru mwaravuye hasi, sinoya kubashimira abamenyesha amakuru ubu rero murabajama beza, twarize turamenye. Uno munsi ubu nicaye imbere ya televiziyo ndabona ko ndi kwishuri. Uno munsi niyo mfashe ikinyamakuru nkaraba ndabona ko ndiko ndiga. Mugabo minsi yeze ni kwaruko, no kuvuga yuko bandanya mwebwe nyene muze murabigisha abamenyesha amakuru, mugume mwigisha abantu gushikaho bakunda ibinyamakuru. Radio Television RTBB Nibyiza by'Uburundi bwiza.